ngiye gukora cyane, ngiye kongereza ku mwete. Hariyo amakolabo mugiye kuronga, hari indirimbo mutari mwiteze muzakuronga, hari ibintu bishasha tugiye kwitegura. Satbi urakoze, very nice, Miss Erika, Kent P, mwanyeretse urukundo sizofa ndavyibagiye, sivyuka munsi gusa bizosigara muri jewe imyaka yose. Urakoze cyane. MA Production. Mvyuka kare cyane mu gitondo, inzara isura inzara mu bibondo, saba Imana ati nticyarose nyibuka, numva ijwi rimbwira humura risaka, isi yanyanse nta n'umwanya itayeho, kuri je ntisakaye nishuni imbeho, ukore nawe ngo amere nk'abandi, yambare neza asohoke mu bandi, ngo yisige nk'abandi, hage neza nk'abandi, maze yamikare nk'abandi, ore vyose yigire mu bandi. Mbe niki namukoreye koko, ko nkora ivyo nshoboye koko, naco namwimure sico nafise, ariko yanse kunyurwa. Uno musi nsifise, ejo nzobaho mfise, uno musi nakigenda, ekejo bizogenda neza. Ndarandarira you, rirayu, 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 ndarandarira you, rirayu, rirayu, rirayu. Hello guys, hello people. Yesa kuri mikro muri kumwe na Ami Burundi, inyuma ya kamera muri kumwe na Kedi Basamu. No mutso mugendeye umuririmbyi ari we Simba Ntari Cyambara Burundi. Nimuturi kumwe ngaha bite Lolo. Meze neza, mwaramutse neza, mwaramutse abantu bariko baratukirana. Nkaba n'umucuranzi mu Burundi muranzi, nanje ndabakunda cyane. Hanyuma uno musi batugendeye, ubona ko batugendeye mu quartier yacu aho tuba. Nibyo bisa. Yesa TV yacu ya Burundi Flex TV no musi twagendeye Lolilo, cyakumenya byinshi kuri Lolilo. Mbega Lolo, cyakumenya kuko muri no minsi twabonye kurakura cyane, uri mu bikorwa cyane bihambaye cyane. Mbese dore kubona n'indirimbo yawe nshasha imeze neza cyane. Mbega niki kushobora kubwira abafanzi bawe kuno mwanya? Icyambere na mbere ndabashimiye kubera ibintu bari turiko turakora aho shisi no munsi, ni nkuvu turiko turakorana. Nikubera umwete banyereka, urukundo banyereka bikanera umwete, hanyuma ngabandanya nkora. Nibaze ko tuzobandanya dukorana, dushiramo umwete twese kubera igihugu cacu tugiteza imbere. Yesa, nigiki Lolilo bega ukunda nigiki ukunda abafanzi bawe wakore cyangwa nigiki udashaka yuko abafanzi bawe bagukorera? Icyo nkunda cyane abafanzi banje bashize umwete kugira tuteze igihugu imbere, bakinjira mu konti yacu ya YouTube, bakadugiriza ama views bataravye ngo genda umufanzi wa Lolilo cange wa Satbi cange wa Fizo cange wa Ande, bakerekana urukundo gusa, bakerekana ko turi kumwe. Ico kintu kirongereza umutima cyane, kiraduteza imbere. Yeah. Yes. Pega Lolilo, hama ikindi kintu abafanzi bakeneye kumenya. Yesa, ninyiga indirimbo yasohoye na Kidumu yitwa tarabonye ijya video wasohoye na Kidumu, tarabonye yakoresheje n'abajya bakobwa bo muri Empire. Mbega kubeki washimye gukoresha abajya bakobwa bo muri Empire? Ndanezerewe cyane kubona umajije kibazo. Burya kwanza nshaka ntora kanya ndabashimire Empire Avenue hamwe na Kidumu kubona twakoranye, tushiramo umwete, dushiramo umutima, hanyuma turakora ico gikorwa, abantu barashakira neza, baragikunda. Burya imitwe ikoranye kandi burya gushabura tagata.
ivyo vyose turiko turakora ni debut ni munango nibaze ko tuzobandanya dukorana kugira duteze igihugu cacu imbere tuzobandanya dukorana turabe ko twokora neza gusumba umuziki ndundi umenyekane ahantu hose vyoba vyiza rero Satbi urakoze very nice Miss Erika Kent P mwanyeretse urukundo sizofa ndavyibagiye sivyuka munsi gusa bizosigara muri jewe imyaka yose urakoze cyane ya hama twarabonye muri groupe ya Westimba Gang uri uombo harimo undi umusore ariko arakora neza avyifashamo neza mu gukora ari West Lion bega kubereka wiyumviriye kumufasha Lion murakoze cyane Aslani ni umucuraranze afise umwete Aslani ni umucuraranze afise umutima Aslani ariyumvira cyane mugabo niho agitangura narafise ngo nguvu yisore wenyene rero umuntu wakujyanye sinoshobora kumureka ngo agende uko nyene atanyerese nivo ashaka gushikako kandi Aslani ndacari kumwe nawe naho bizogenda gute nzosigarana nawe gushikaho amenyekana gushikaho atera imbere yasohoye indirimbo yiwe shasha yitwa Birandenga hanyuma ariko aritegura très bientôt agiye gusohora izindi ndirimbo parce que buri munsi agenda yandika yishiramwo ko azotera imbere n'umuntu afise umwete kandi azotera imbere rero kuri uno mwaka wa 2021 Aslani azosohora indirimbo 8 ivyo twamaze kubipanga hamalolo nizihe ntambanyi oru cyamwo mu vyerekeye gusohora video cyangwe indirimbo izi ntambanyi oru cyamwo kenshi cyane turonga ama obstacle menshi ari ibintu byinshi bitubera bikatubabaza peut-être ukabura amahera cyangwa ukakora indirimbo maze ukakora clip hanyuma ugasanga umuntu arayibonye agatangura urabona clip nimbi yasose nabi atibagije amahera wakoresheje umwete washitsemo ingufu zawe umwanya watoye ukabona nguyu yaratanguye gutuka bijya sivyiza vraiment ico kintu turakira tubabaza cyane abacuraranza hanyuma ikindi kintu novuga ko usanga kenshi urakora hanyuma ntuimbure ico kintu vraiment ugasanga umwimbu waje mukeya cyane ico kintu kirababaza vraiment ego Yesa ngololilo n'umunywa mogiro lo ngo nanzi kuririmba ngololilo ngo amafuti yose ngo niwe mbega umaze kubibona kuri ku marezo sociale mbega obishura gute urazi umuntu wese afise aviyiwe umuntu wese afise uko umutima wiwe umutuma rero jewe umuntu anuse cyangwa mbwiye nabi kuri jewe ivyo bintu narabiciyemo cyane kuri jewe mbona ko ni sawa avuga ivyo ashaka parce que c'est son droit yo kuvuga ico ashaka nushobora kugenda kumubwira jewe reka kuvuga nabi jewe umeze kuko non c'est pas possible we kora ibikorwa vyawe kora ibintu vyawe avuge bibi vyose ashaka kuri wewe ariko wewe muhereza Imana parce que Imana niyo ifasha vyose kandi nikora vyose kandi niyo itanga ku muntu ari we wese urumva Imana nitora Imana ni ya bose ego hama mu misi heze turageze kubona amafoto yanyu uri kumwe na Alikiba ku marezo sociale mbega mwarakuranye indirimbo cyangwa mwarakoze collabo cyangwa bya bimeze gute kuko abafanzi bashaka kumenya yuko biteze indirimbo nshasha wowe na Alikiba bosi Alikiba gusa Diamond marambonanye nawe na Alikiba kuvuga ngo ni kuvyereka umuziki gusa oya n'umugenzi kuva kera twahuye mu bihugu bitandukanye ngo muri Denmark Sweden ngiye gukora biteramo rero Alikiba n'umugenzi Diamond n'umugenzi mumbonanye nawe nimwibaze gusa ngo n'umuziki gusa nabagenzi avant tout hanyuma ikindi kintu novuga ko ego ibikorwa birahari mugabo dutora umwanya rero afise indirimbo zishika 25 yamaze gukora zihari rero azogenda rekura imwe ku mwanya wayo ego Lolilo Simba Ntare bega uramaze kuryama n'umukobwa mu hotel mu gatondo ka regreta ico kintu sinzi ko kizonshikira parce que mfise umugore nkunda cyane n'umugore wanje hanyuma kuvyerekeye abakobwa narahejeje kera parce que mfise umukobwa mwiza mama w'abana banje nkunda cyane Loliane hanyuma tumaranye imyaka 11 kuri jewe vraiment jereka urukundo narabiciyemo cyane
Yesa tubona mweruka ro kuronka ikibondo. Ego twarose. Mbega mwapifashemo gute kuronka igiye kibondo cya kabiri? Cyatwaranezerewe cyane parce que ni Ingabire Imana yaduhaye. Hanyuma n'umwana wacu yitwa Ingabire, Ingabire Sawar Naso. Je ndemera Imana cyane. Amazina y'abana banje bitwa Ingabire bose. Naco gituma afise tatouage Ingabire. Abona Ingabire tatouage yanje. Imana yarangabiye, yarampaye abana mu buzima, impa bagenzi, impa abafanzi banje. Rero Imana ni nkuru cyane, reka ndayishimire. Yes, kubera kubashimiye kwitwa umwana wawe Naso. Naso ukwezi ni mu Cyarabu, ni ukwezi kimanyu cy'ukwezi. Rero kimanyu cy'ukwezi urabona ko kimeze nga sourire, ni sourire en fait, ni bonheur. Ego ni kijya kimanyu cy'ukwezi, ajya ukwezi kutarakwira kose, kijya kimanyu cyitwa Naso. Yesa, washobora kubwira abakunzi bawe ko gukurikirana kuri Burundi Flex TV, washobora kubasikiriza akajambo? Ego ndababwiye shiny like a morning star girl. Yeah, yeah. You shiny like a morning star girl. Yeah. You shiny like a star when I see your face in the morning. You shiny like a star when I see your smile in the morning. Kuguheba no kukwitesha ntibikunda. You shiny like a star when I treat you bad in the morning. Bagasukuni barambigwa no kuvuga kuruwa gaciro utaberanye nanje ndafightinga nkana kwihebera. My girl you so fun and navyemera, like the way you dance my music. So fantastic, yeah. You the bomba club is Lizo Manizo for shizo mzizwa jiwe Simba ntare rugamba chambara Burundi wese. Yes, ari ndirimbo cyane imeze neza, mbega ikura hitinga cyane. Yeja kubera ko washimiye ku titre kuhamagara Morning. Morning Star ni zina ryo mu marayika mukuru. Imana yamukunda cyane. Imana ihejeje ibikorwa yabwira ujya marayika shaka ndirimbire. Uyo marayika akaririmba, Imana ikavuga jewe ndashimye vraiment. Nico gituma kuva no munsi nagwaye izina rya Morning Star. Hanyuma umarayika adekonye, Imana aciye imwirukana agenda mu kuzimu baca bamwita Satan. Yesa nkuko abafanzi ba Lolilo mwiki basige bavuga yuko ngujya mu kobwa mwarimbanye ijya Morning ati ngo umukobwa wawe mushasha niwe mukundanye ngo yavuye mu kigo cyo hanze, nivyo? Wapi kabisa barabesha. Ico novuga ko ujya mukobwa twakoranye ni umukuzine hanyuma ndamushimiye kubona yashizemwo umwete agashiramo ingufu ziwe indirimbo isohoke nziza hanyuma bayikunde. Yeah. Esa abafanzi wa Lolilo abafanzi ba Burundi Flex TV baravuga ati ngujya mukobwa yarimbanye Morning Star ati ngo umugore wiwe no musheri wiwe, abandi bavuga ibyo bashatse ati ngo yamukuye hanze, niko babonye yuko yaberewe cyane muri video. Mbega wamuha mbo ijya kuambara muri video yiwe kugira ijya video, mbega nta ntambanyiza ciye ko kuri we nkuko niyo video ya mbere ajamwo canke yaramenyere kuja mu video? Ni yari bwinjira muri video nimwe kandi niyo video ya nyuma yinjiyemo, sinzi ko azokwinjira mu yindi. Novuga ko ijya video yakoze video ibiga vyose yakoze video imuzu zo kwambara ni bintu twari twapanze twasavye muri Plaza araza turakora video hanyuma vyabaye neza cyane. Yes, abakunzi ba Lolilo Simba ntare bakunzi ba Burundi Flex TV, yesa twasha kumenya vyinshi kuri Lolilo. Mbega Lolilo ashobora kubwira abafanzi bawe ku bintu urimo ku byo uri kurakora kugira babone yuko uri kurakora cyane bitege ibyo uri kurakora? Novuga ko nguko yabivuze mu journaliste ngiye gukora cyane, ngiye kongereza ku mwete. Hariyo amakolabo mugiye kuronga, hari indirimbo mutari mwiteze muza kuronga, hari ibintu bishasha tugiye kwiteguramwo kugira umuziki ndundi ushike kure. Hanyuma tugiye gukorana n'umwete, tugiye gukorana dusenyere ku mugozi umwe n'abandi bacuraranzi, tugira ibintu vyiza, twagura imbibe z'umuziki. Hanyuma vyinshi muri vyo muzobibona. Nitushaka kuvuga gusa amajambo, ibintu vy'amajambo
biherere hejuru oya dushaka tubishire mu ngiro tugiye gukora ibikorwa vyiza cyane muri 2021 murakoze cyane. Yesa ariyo abandi ba underground bavuga ati ngo Lolilo ngo twashaka gukora nawe featuring ngo ariko ngo aragara ngo urumva ngo aramiye ko adufasha ariko ntadufasha abandi bakavuga yuko ngo ugara cyane mbega ubwira iki abafanzi nkabo onye akugara ni ibintu bisanzwe parce que umuntu utegereza kwiha agateka ça c'est normal ivyo bavuga kuri cyo mbona ko c'est normal umuntu wese afise uko opinion yiwe yo kuvuga ntushobora kumubloka ngo navuge ico namaze kukivuga hanyuma kuvyerekeye featuring umuntu ashaka featuring na Lolilo wariwe wese ashaka je ndi prêt ivyo nzomusaba gusa nivyo tuzokorana agenda karaba management yanje tukavugana hanyuma dukora ibikogwa kubera ikintu mwankira je shaka iterambere ry'igihugu canje rero kuri ivyo ndi prêt gukorana namwe. Yesa bamaze kumviriza Lolilo avuze ati abandaground bose cyangwe nabandi bakeneye gukorana nawe collabo murahaye kaze murahamagawe ariko ari byo abasaba umuntu yemeye uko gukura ivyo asaba featuring irahari collabo irahari kurabo bantu bakeneye featuring nabo ego collabo zirahari featuring zirahari niwe gusa barondera ivyo bashaka hanyuma dukorane hanyuma nkaba ndabashimiye kandi cyane kubona mwaje ngaha mwihaye akanya ko mu mwanya tuvugane n'abafanzi banje kuri jewe ni ikintu kinini cyane vraiment murakoze cyane amen. Yesa reka dusozere ikiganiro cyacu kuri mikro mwari kumwe na Ami Burundi inyuma ya kamera mwari kumwe na Ked Basam. Ciao. MA Production. Mvyuka kare cyane mu gitondo inzara isura inzara mu bibondo saba Imana ati nticyarose nyibuka numva ijwi rimbwira humura risaka isi yanyanse nta n'umwanya itayeho kuri je ntisakaye nishuna imbeho ukore nawe ngo amere nk'abandi yambare neza asohoke mu bandi ngo yisige nk'abandi hage neza nk'abandi maze yamikare nk'abandi ore vyose yigire mu bandi mbe nikina mukoreye koko kongora ivyo nshoboye koko naco namwimure sico nafise ariko yanse kunyurwa uno musi sifise ejo nzoba ngufise uno musi nakigenda ekejo bizogenda neza ndarandarirayu naguhanuye kenshi uziba amatwi ndakwihanganira ni wabibona gushika unani bibondo uziko nafise ubafasha guteza umuryango urananirana guteza abageze uranguranana uhitamo kubigirara ubafise akanoti wiyambuye agaciro ukwega n'ibihenda amaso uridandaza ubikimena banga none urambonye ushaka kugaruka naco mbuze ndihagije koko n'umuryango ubayeho neza Imana yumvise amarira yanje maze ndico nahariye nimba uno musi udafise menya kwejo uzobufise nimba uno musi atakigenda ekejo bizogenda neza ndarandarirayu